ndabaramukije mwese bakunzi bacu, ndabahaye n'ikaze muri aya makuru atekanye ikirere cyo kuri uyu wa kane ni kwigenekerezo rya 2026 ntwarante umwaka w'2026. Mu gatondo hitezwe yuko hazogwa imvura mu Cibitoke, Ibubanza hamwe n'Ibujumbura mu ntara ya Bujumbura, mu Rumonge hamwe n'Imakamba mu ntara ya Burunga. Ahasigaye hakazorangwayo ikirere kirimwo ibicu vyinshi. Ahazoba hakanye gusumba ahandi azoba ari imuramvya mu ntara ya Gitega, aho ibipimo vy'ubushuhe vyaho bizaba bigera kuri degre Celsius 12. Ku muhingamo naho hakaba hitezwe yuko hazogwa imvura mu gihugu cose. Ahazoba hashushe gusumba ahandi azoba ari mu Cibitoke mu ntara ya Bujumbura, aho ibipimo vy'ubushuhe vyaho bizaba bigera kuri degre Celsius 27. Ejo mu gatondo hatekanijwe yuko izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12 zirengako iminota 5, rirenge igihe cy'isaha 12 zirengako iminota 10 z'umugoroba. Nuko rero ni hano amakuru atekanya ikirere cyo kuri uyu wa kane agaruki. Mwakoze mwese kuyakurikira, naho ubutaha.